Yesu umunezero udasanzwe kuri uno munsi wari umunsi udasanzwe kuri famiye Hitop TV ndetse na famiye ya Ivbari ndetse n'inshuti zabo zose aho zari ziherereye. Wamubonye? Uramubona? Embesirato Randiri Promota aho ubona ugerageje kuraba bari baberewe. Happy birthday to you Ivbari. Uramubona Embesirato kuba atari bwamubone rero ndamubazaniye ku nshuro ya mbere kuri Star TV 257. Wow tende uturevye byari bimeze gute? Wari umunezero uradasanzwe muri famiye Hitop TV. Nanje niho nari nibereye nk'ijisho ryanyu n'abantu baguma batamba umwanya wari wose cerekana yuko urukundo uko gwamye niko rukimeze. Vyari biki rero? Yari isabukuru ya Ivbari Embesirato nk'umukameramani wa Hitop TV ndetse ari wasanga bafatira masanamu kugira mu bandanye kuryoherwa abakunzi ba Hitop TV. Urabona ko bari kumwe na Randiri Promota nk'umumenyesha makuru kuri Hitop TV nkuko basanzwe ari babiri. Amutamika gato, muhereze gato, muhereze atangura musiga ibyo biboro ugaragaje kuraba ari umunezero rero udasanzwe na cyane cyane famiye Hitop TV. Yari isabukuru ya Ivbari Embesire cameraman ndetse yari ifatanije Randiri Promota niho bari yategerezwa kuhaba kuko numwe mu bantu babanye neza na Embesirato basanzwe bagize ikintu bita Hitop TV no basangwa abakozi ba Hitop TV mu kubazana ibikorwa bimeze neza cyane. Reka rero mvuga ati ndabishe kuri Star TV kugira mumfashe kumwifuriza isabukuru nziza Embesirato ndetse na Randiri Promota kumwifuriza ibikorwa byiza cyane. Ariko inyuma y'umunezero ngira mbahereza yandi makuru. Manzura abano makuru uraza kumbwira. Inyuma y'ano makuru ndaguhereza yandi makuru ya bino vyamamaye. Bari gukora neza cyane, bakoze byinshi cyane kugira abaririmbyi bamwe bamenyekane. Bakoze ibitandukanye kugira umuziki w'u Burundi ugera aho ugeze. Ni gukora cyane ariko nabo bari gukora cyane. Dusanzwe tuzi ko ari famiye abatananigwa nkuko nanjye muri famiye abatananigwa sanzwe narashitse. Haramuhereza gatayicisha inyuma kugisusu wewe nagwa ari yandirimbo ya Kiriko na Double J ibisusu uko biri kosa no ko ari umunezero udasanzwe. Nico gituma navuze ati famiye Hitop TV iri hose. Hari abasanzwe bankurikirana kuri Star TV bakunda Hitop TV, reka tubicishe kuri Hitop TV uko biri kose na Star TV ikibice kuri Star TV ni nka Hitop TV kuko twese turi bamwe, turi bene mugabo umwe. Ugerageje kuraba ari umunezero udasanzwe, hari abantu batandukanye. Ariko inyuma y'uwo munezero mukanye ndakuzanira yindi nkuru. Ugumuri maso kuri Star TV ndakuzanira yandi makuru. Ivbari rero tubimeze gute? Bavanye muri Wakalayi TV nkuko bari basanzwe bakorayo. Randiri Promota ari kumwe na Ivbari bari basanzwe bakorana muri Wakalayi TV. Baza kuva muri Wakalayi TV barajana muri Hitop TV. Mbega nibava muri Hitop TV ho bazojana he? Nitwavuga ko bazofana bakorana muri Hitop TV tujya tuvuga ko bazojana mu ijoro. Sukose mbese mbabeshi bacha bavuga ati uwo ni umwijogonyoro tuba duhazi. Uko biri kose rero iyi ni Star TV televiziyo yanyu mukunda cyane. Navuze ati hano makuru nayo kubazanira. Nanje nka Starboy niho nari nibereye ndiko ndikubitira akagato. Hari bacamamare niho bari. Hari Biciro nk'umuririmbyi nawe asanzwe ari hano mu gice cy'u Burundi ariko asanzwe atuye muri South Africa. Nawe yari yahageze. Hari muri vacances kuva muri South Africa n'umuririmbyi w'umurundi ariko asangwa atuye muri South Africa ariko ubungu bari Burundi. Camamare niho yarari. Marcus niho yarari. Ivyari ibintu rero bibereye ijisho. Reka dufashanye mu kumwifuriza isabukuru nziza ndetse no kuwifuriza ibikorwa byiza muri Hitop TV babandanye gutera imbere. Hama ibendera ry'igihugu cyacu Burundi tubandanye kuri duza bivanye n'ibikorwa byiza turi gukora. Byari biryoshe niho nari nyuma ya kamera ariko biri kose sinza kuguma inyuma ya kamera. Wari umunezero rero udasanzwe. Happy birthday to you brother Ivbari. Utera imbere musaza na Hitop TV itera imbere
ibikorwa bibandanye kuba vyiza ndetse n'abarundi babandanye kuvyishimira, mubandanye kuzana ikintu gituma Uburundi mu makungu. Arashikiwe Starboy kuva muri Star TV kugira ajya kagato hama ibintu bigende neza. Nari nishimye ndi kumwe n'abagenzi, nari nishimye ndi kumwe n'abantu duhuza canke dukora akazi kamwe. Barampereza gato ndirira, ndihagira hama ndigendera. Wari umunezero udasanzwe. Ariko mpereza gato nirire, mpereza 20 byari biryoshe, wari umunezero udasanzwe. Tibaniye neza kandi namwe abakunzi ba Star TV twibaniye neza. N'abakunzi ba Hitop TV tibaniye neza. Twende pa twagiye kandi pa Imana ibahezagire cyane rero, mumfashe kumwifuriza isabukuru nziza Ibali, hama abandanye guhezagirwa ivyo ataronse muri no mwaka wa 2021 azabironke mu mwaka wa 2022 ndetse na Hitop TV vitaronse muri no mwaka ibironke mu mwaka uzahama ibintu bigende neza cyane. Ndabakunda cyane bakunzi ba Star TV, Imana ibahezagire aho muri hose, kambifuriza umwaka mushasha witerambere rusangi. Gwifuriza mugenzi wawe ko atera imbere ni ikintu cyiza cyane, utera imbere ndetse wifurize n'umwasi wawe ndetse n'umukunzi wawe ugutera imbere kuyiwe, kandi ni yatera imbere uzabiryoherererwe. Ndabakunda cyane, Imana ibahezagire aho muri hose. Na Binto Wajedi ndabakunda cyane, umwaka mushasha mwiza ndetse n'abahimbaza Noel bisa yuko tukiyirimwo na Noel nziza cyane. Hego mumaze mukande subscribe kugira umwaka wa 2022 tuwutangure tumeze neza. Nimufise umutima wo gufasha ubandanye gufasha. Hari byinshi dukeneye muri Star TV, hari byinshi dukeneye no mu gihugu cyacu Burundi. Imana ibahezagire cyane. Bye bye, ciao ciao.